Ndabaramukije ndabaha ikaze mwese muriko murankurikirana nkaba mpaye ikaze umuntu wese ariko ankurikirana ari mu Burundi canke ari mu mahanga nkuko musanzwe muzi yuko ngaha twama twakoze ama analyse ku bintu bigiye bitandukanye tukongera tukabashikana ko makuru abagezweho hirya no hino kw'isi. Musanzwe muzi yuko mu misi iheze twakoze ikiganiro tuvuga kwinjira muri Freemason rya Satubi, aho twakoze ikiganiro tubereka yuko yagiye kubatirizwa canke kwinjirizwa muri Freemason mu gihugu ca Tanzania aho yahura na Chief GODLOVE. Mu nyuma niho naciye mvuga ngo nihagira ikimenyetso cerekana yuko yamaze gushika neza muri Freemason nzoza ndakibereke kugira ngo mukomeze kumenya amakuru ya Satubi canke amakuru y'umuziki wo mu Burundi ahageze. Uyu munsi rero ndabazaniye ikimenyetso cerekana yuko Satubi yamaze kwinjira neza na neza muri Freemason. Iki kimenyetso naco gifatiye ku ndirimbo aherutse kuririmbana na Axel wo mu gihugu ca Nigeria. Imbere yaho mwarabonye yuko yagiye muri Nigeria mu birori byari byabaye byo gutanga ama award. Ibi navyo tukaba tubona yuko atari wari we wese apfa kubyinjiramo, kandi tukaba dusanzwe tuzi ko igihugu ca Nigeria kiri mu bihugu bisanzwe bikoresha imbaraga z'umwijima kurusha ibindi kw'isi. Bigaca bishimangira yuko Satubi yari karahura n'abandi bantu twovuga yuko badasanzwe ku bijanye n'imiyaga canke uyu muryango wa Freemason. Rero uko turiko turabibona muri iyi misi Satubi ariko aritwara mu buryo budasanzwe, aho twovuga yuko yamaze gutangura gushika neza kubera ko mu misi heze mwarabonye yuko Chief GODLOVE yakoze video avuga ngo agomba aze gutembera mu Burundi gutemberera Satubi. Inyuma yaho amaze kuririmbira ino ndirimbo mugaca mubona Satubi asigaye agendera ku moto ya 600 furu. Izi ni moto zisanzwe zikomoka mu gihugu c'Ubuhindi, zikaba ari moto zizimvye no kurusha n'imodoka zimwe zimwe. Izi moto zisanzwe zikoreshwa n'ivyamamare bidasanzwe, ariko tukaba twabonye yuko Satubi asigaye ayifise mu gihe musanzwe muzi ko afise n'imodoka nziza zirenga zibiri, akongera akaba ariko araduza inyubakwa mu gisagara ca Bujumbura. Benshi mwabonye ino video ariko aragenda ku moto aherekejwe n'imodoka zirenga zitatu kandi nziza nziza. Mwaciye mutangura kwibaza ati mbega ko dusanzwe tuzi yuko umuziki wo mu Burundi utaratera imbere, benshi bakaba bavuga yuko umuziki wo mu Burundi ata kintu bahemba, Satubi aya mahera ariko arayakura hehe? Nkuko musanzwe muzi ko umuntu yinjiye muri Freemason canke mu yindi miryango y'ibanga ikorana n'imyuka mibi, baca bagerageza kumushira ku rwego ruri hejuru, twovuga yuko baca bamushira kuri super level. Uyu ni wo mwanya Satubi arimwo wo kumushira hejuru kugira ngo nawe nyene ajye ubuzima mu gihe yabiharaniye imisi myinshi aja kubirondera muri Tanzania, aja Nigeria n'ahandi. Ibi navyo ndabivuga kubera ko tubona yuko iyi ndirimbo yaririmbanye na Axel iriko irakorerwa challenge mu bihugu bigiye bitandukanye, aho tubona yuko hariho aba influencer bo muri Ghana, za Nigeria n'ahandi bariko barapromotinga ino ndirimbo. Ibi navyo bigaca biza gutuma Satubi agiye kuba umuririmbyi, umwe mu baririmbyi bo mu Burundi badasanzwe. Satubi nawe agiye kuba mu badasanzwe nyuma yaho Kiriku akoreye hit akayita hanihe, ikagenda ikamumenyekanisha ku rwego mpuzamakungu. Ariko mu nyuma yaho tukaba tubona yuko Satubi nawe nyene yarajyamiye amajanja, kugeza aho muriko murabona yuko muri iyi misi Satubi ariwe muririmbyi wenyine ariko aravugwa, haba mu Burundi haba hakurya y'amazi canke mu bindi bihugu duhana imbibe. Ibi navyo
bikaba vyerekana yuko inyenyeri yiwe iriko iraka yakijwe na Freemason. Nta kindi kimenyetso kiraboneka nk'ico twokwita igitambo, ariko mu gihe azotanga igitambo tuzogerageza tubazanira amakuru yerekana ati Satubi aratanze igitambo, twongere tubereke n'ibimenyetso vyerekana yuko ico kintu coba ari igitambo yo batanze, kubera ko iyo umuntu ariko aramenyekana agatanga igitambo ntibiyoberana, kuko ico gitambo ukuntu kigenda canke n'ico arico kenshi birakunda kumenyekana yuko uwo muntu ari we yatanze ico gitambo. Nkabashimiye umuntu wese yankurikiranye kuva kino kiganiro gitanguye. Kora subscribe kugira ngo uzohora ubona amakuru nk'aya buri munsi.